Amadeni ubuye birateye ubwoba ibiharuro biboneka amadeni bavuga yuko twaduheranye amafaranga arenga ibihumbi 6 by'amamiliyari no kuvuga ko hari amafaranga ruta kure amafaranga dukoresha ku mwaka. Ayo madeni ubiravye mbere ntibigoye kuraba uravye nko muri East Africa Community aho dusanzwe turi muri bijya bihugu turamaze imyaka myinshi tutariha ubu mbere abakenya muri ko bariho kwandikira bavuga bati na tuzobima ubutegetsi bwo gutora bufata ingingo. Rero iyo umaze kubona umuntu aherana akahera imisi amadeni rero ni menshi muri igihugu kandi mwibuke yuko igihe harageze igihe amafaranga yo guhemba abakozi bakayakura mu mabanki. Iyo rero igihugu gifashe imigambi yo kurondera amafaranga mu gihugu hagati leta ikarondera amafaranga mu mabanki commercial baciye muri BRB bijya bitare bon de trésor no kuvuga yuko amafaranga y'ibyo bita mu gifaransa effet d'éviction abasanzwe baba privé ntibasubira kuronka amafaranga muri banki kuko baca babura na cyane ko taux d'intérêt ciduga uko leta yaguze ugasanga rero cyo gituma uravye muri rusangi abadandaza abarundi ubuye ntibari bato nta madeni bakironka canke niho bayaronka ntibinvestisa ngo bizana umwimbu kwiye arico gituma leta iteza kugerageza amafaranga yo mu gihugu na cyane muri banki ntisa amafaranga amabanke